iyi bayita uba ku rugo. Iyi afu inayo passion asi fresh na wewe ku minsi mitindi tubereye minsi mitindi wone uko mvugira mariage akura birefu nisi yo mwanya aba sare yose nabirebire atireje ngira mariage yo kubitana na kuzaniye solution solution kera twiga ku ishure solution iyo direct nakubya kamaro kande kataga Max passion igombize rero tekana baba yao babangida iyi wowe ngo mbutegure urubanza ubu nta birefu je ndibuka umunsi tegura mariage sibyo narigiriye ngaha nyene ibintu bya mbere yari ngaha niho bari hubatse amazi stage yari haje abasayani bari hari inyuma niho twabataye ubwo baje kwandukiza abantu bafise ingesombi nararo abarongoye bari bicaye ngaha batararongora twabicaritse hari ntibararongora kirazira yuko begera abageni umva rero abisarahanye twabashize hari abisarahanye ni mwabahaka nindi wait ndaziguhe petit sawa turende uri kurayaga n'umuntu yubasa afise experience inyora Max Tangawizi uranuma ukamwumviriza sawa reka nume wewe ngo mutegure mariage watumiye abantu bangahe natumiye abantu barenga 300 300 personnes tufati ugabuze fa 50 cyupanga sisisi izi zitandatu banza rurahera None samaji ikipiga MC sisi mani jewe nukuri twazanye zigasiro zozo yari abantu bari 10 main pro max pro 50 pro si maxi manake ni pro max Misiro pro max kabisa Misiro pro bari ugomba kwa mariage usizichanganye najeje wewe nusumbu tugiye kuzikuramo bya bintu ze ya majoriji abi hapana tatia hii hapa bila mapudre basigaye bagira usharambia ni hii hapa Misiro 4 hii ni Siro pro max basi fata yuko iyi imwe ivamwe ubusenkane tera ideni ya bien none waruzi ko ndiko ndabwira imitwe yagutu ideni ya bien sasa ubu ni 50 ubu tera hii barayicanga na mali okay ndakubaze kwanza uwo muntu ninde muntu yakoze iyo concept yuko urubanza ari mako baha amafana akuna akuna Barudi yarabiwabiye kweli uno musi namba aba bariko bararima bariko bakenera cyane amatangawizi bakenera cyane amabungo no musageze yuko nabandi rero ba diaspora bacaza ku investita mu mirima minini kugira ngo aba matière première iboneke cyane Irebe FM iraniyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs, le vendeur Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry of Buja Flavor. Check in mukoresha kibazanira. Bijavuga muri industry of Buja Flavor. Nk'uko tubikora, reka twese dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Abarusa dukengurukira n'abakozi bisamirizi Irebe FM. Mundase ko dukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 novuga mu kiya cimbamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Nawe siko dukurikirana novuga kuri rubuga rwacu ariko rwanyugwa Irebe Media n'ukuri ndagukunda cyane kandi big up Sara kuri support wa mutwereka misi yose every time ko dushize ko content ukaba the first navuga mu kuraba ikiganiro cyacu so twaguhaye kuri miriko kuri Beni behind the camera ni CK professional turi kumwe n'umutumire wacu witeka unawusubundi ni Buda simbizi kama enda kuzimana ni kunyu maenda gwe akabita Max Tangawizi sasa none uyu munsi wewe nywa Max Tanga ibisiga uzombi uri mu kurongora none ndogira mariage mu kwa kangahe mu kwa kane itariki ziri iyi ikugumamwo amezi nka 3 iyi none iyi nyine nayo wayimenye gute gasimbizi wewe none ntugomba urongore none ije kugira ngo iri bagita ibanga ryabubatse iyi none ibanga ryabubatse Tangawizi wire nibanga ryabubatse wewe gusa ntugomba urongore none ndaguha amezi 3 uzonshimira iyi Max Tangawizi simbiza ko mbara ngo nywe Max Tangawizi bizofasha tubatse mugabo ntunywe aya tubatse ntunywe ibi rero urumva umuntu atubatse ntabinwa aya sasa kwa kubera iki none message bone vuga gute vous avez reçu 200 000
Umpeta mpaye make namuhaye 15000 yiwanje ifu kwa yansubiza. Kubera ikintu. Kubera iki? Ntairere man. Igihe turi kumwe na Simbizi asa mavumba rero akwambarira ivya Max Tangawizi je sindamwita ivyo. Ubiriza mon frère. Nambi nibitugani. We kama we yaoa. Nakubwiye ati ninda ikuwa. Impamvu ndakaguhayaka. Ndakaguhayaka. Yeah. Nukwera mu kwezi kumwe. Urashobora kuzobugiza iki? Ngize mariage. Ngize mariage. Rero kuzogira mariage mu kwezi kumwe. Karakugumamo. Karafise cyo gafasha reko nibanga. Ariko nibanga. Nibanga. Misiri. Yakuzimiza ko telefone. Oya nashobora kuzima. Aje kurunka mariage. Umujanja. Urumva nta tuvuye mu kadiri. Bari kuduha desadesi. Mupeti ko yarakubititse cyanda muhejana na 50 agira iki? Namuhaye 15000. Aje kujya. Yeah. Shamubwira ati ngo nshanda yagusubiza ntacu ndamutelefona ni twaheza. 15000 yango atafanya Simbizi 15000 yanjye atazikurutisha. Sawa, tutaraja kuri Simbizi. Hii Max Tangawizi inafanya kazi gani nk'umuntu atayizi? Max Tangawizi ni tangawizi. Gira ubushakashatsi. Hariho urabona kera nuko entertainment yacu ubirikiraza nk'abantu b'abashinga ntahe. Mwekane n'abashinga nabe bari barimo. Oya kera ari abantu bononye umuziki. Nk'abande. Sivyo hari urungano rwigeze konona umuziki. Tugira ko umuntu yazanye afere y'ubusambanyi mu muziki no yatwiciye. Inde Bariho hari urunganwe rwaje ruza ruje kujya abana. Kuva ryari gushika ryari basi. Nigihe umuziki wavuye muri leta uja kwigenga. Umuziki warigeze kuba uri muri leta. None ntibara abakozi ba leta bose. Utakoreye leta bukere yarinde. Utakorera leta. Na studio bari codingira muri leta hajya kuri departement. Ega mwebwe ingorane yanyu. Haya kuri amikara. No. Kuri departement. Ayo bakinira mama cha basket. Irebe company aho mukorera hajya kuri irebe. Urasubira inyuma gato hajya kuri departement yakorekera ubu hari hajya bagira mama cha basket basi. Voilà. Hariho inyuma y'ijya tereguke hariho studio iri hajya. Hajya n'ubu studio iracariye. Irahari studio. Studio record. Ya recording. Kera rero bari codingira hajya. Sivyo bari abakozi ba leta. Mba boss. Kera umuziki wari mu minwe ya leta. Ya leta ya. Afere rero yagiye kubaho igihe bon nabone barajya hit nyene mugabo urumva bajya hit basobetse. Aho ushitse kuvuga rero baririmbyi ba kera navuga nka ba Chancho nabande na ba Africa Nova. Bavuga leta bityo kwa kubakorera leta. Ntabuzi bishwe na sida. Mubakera nyene. Mubambe. Abo rero abo batangiye kwicwa na za sida nibo bagiye gufata umuziki bawuhindura ishusho. Kera umunyamuziki yari yubashwe. Naho bagira ivyo nyene by'ubuguruguru mugabo baba bubashwe. None ivyo bintu by'ubuguruguru n'umuziki bihuriye gasimbi. Niho ndiko ndaza ivyo amatangawizi ivyo agomba gukora. Urabyumva kirazira kuyikoresha utaruha je ndubatse je ndafise ndubatse ndavyumva n'umugabo mu rugo ndafise kunywa kata n'umuntu wansanga hano kwirigara nafashe imyumbati ikaranga imyumbati ni karanga ni kende sona musikia huyu hapa huyu ho Abana ngo muzana kode badaje nawe n'abatipe abanikiza bari bishwa na za sida wagira urabura nabo barakubwira bakoresha ibindi tende niki nararinze tende ni giki kandi oya navyotse ege si projet bandanya simbi rero abantu rero mwe nawe nibo ico gihe umuziki umaze kuba private niho ni sura mbi yaciyiza urazi yuko bariswa amazina menshi bariswa abanywa rumogi baritwa bakike je nama navuze ngayo yuko ndafise ahantu bari kumpa umugore je umugore nari gutwara ubwa mbere baramunyimye kubera iki bavuga ati none wewe ukora iki bagenda gusanga nkorera mu miziki ati none ako nakazi umva kari gasuzu ja umuntu akorera mu muziki yarasuzuguritse navyumva cyane uravuga braze yesha kaho biza guhurira na Max Tangawizi niho nyene biza kubera iki twari dufise ishusho mbi abantu bakorera mu muziki babonamwo yuko urumva kuko ico gihe nta ma projet mwari mu aho ngomba ndakwereka ico gihe umuziki barakora umuziki hiti bakazunguruka isi bagakora andi ma projet bakamenyekana bagakora ama projet mu nyuma rero ivyo ma projet bivyunguka ntivyazamo ivyunguka ntivyazamo
bace bagira ati umuziki urose success ni kuryama. Kulala zetu. Kuryama no kuryamana. Aha. Sasa. Ndio sasa baguma bijabika ayo matangawizi. Urumva bamwe ngumva projet kuri bo urose success ushakujya. Urose success ushakujyama cyangwa kukina. None ivyo bintu uvuga Gasimbizi uri sûr certain yuko abaririmbyi bakora ivyo bintu Gasimbizi. Yego. Ari muririmbyi uzi yabikoze. Benshi. Kandi ngorane nuko uguyeyo. N'abandi bacamukurikira muri Nyanzira. Niyo mpamvu tusanga umuririmbyi akaduga akaronka success zirenze ngo wagenda kuraba muri society ivyo yakoze ukamurondera ukamubura. Urabivaga none ubu naho bimeze gute? Urabyumva? Ubu naho bimeze gute? Ubu rero nibi turiko turubaka rero no munsi. Urabyumva? Naho rero twaramenye ibanga kuri abo babikoresha. Banyizo za tangawizi, Max tangawizi. Ambwa ati bana mure bana ukubita ka Max ni fresh. Ni mama fresh. Ati bana saa 3. Amarigara yabo ni twicara hamwe. Kirewe naye saa 3 kweli. Saa 3. Bana. Nani? Saa 3. Hari abandi bamara amasaha 8. Wite. Max tangawizi. Wite. Max tangawizi. Akanga ukanyoye. Amasaha 8. Ati rero wa mugabo rero yifuza rero bo ni karake mu bibazo misira irazi bakubwemeye. Ukaja gukonsoma nuvuga vya bindi vy'ibisukari byinshi hariya uca winywera Max tangawizi gituma utaja mu kabari. Nanje ni fresh uzokumva n'abasoma inzoga. Nuko nyene umugore wanyatoza gushinga intahe ngako. Kandi inye jewe ubwanje muri waye cyera bitahuyemwo nuko iyi inye ishobora kugufasha. Ngabo ntaje hanze. Umugore wanje naje hanze. Ntaje hanze. Ya kweli. Umugore ntaje hanze. Yaje gukora iki? Kandi ni kubitira ka Max. Piga Max. None ajya Max ni tumita aje hanze. Max. Oya Max. Ati rero umugore ntaje mu isoko. Oya nigiko. Oya mwiso nigikunda. Oya kweli hari ugaye. Hari ugaye. Nene wowe ugura stock bice bigenda gute? Oya jewe ashona sinabugomba hubaka ko turaya iki kubaka jana atahuye ni rero mariage ndafa mariage ndafa mariage n'abantu none gisambura ingo zari biki n'abazimana kahanye muri mariage bagende neza none nibigori azarondesha abaronde bimugoye kwera je urubanza kwanje tani inzoga bazonwa nzobazima oya yego ndazi ku Max tangawizi none umugore wawe azoba aje kurya cyangwa azobaza ngo azobaje kubaka gusa sawa Gesi Gasimbizi wase bavumba leo Max kunywa mbele yako unataka wewe mapema sawa sasa kunywa Max ama mu nyuma uzorusha iyi bayita uba kurugo iyi afu inayo passion asi fresh na wewe ku minsi mitindi tubereye minsi mitindi wowe uko mbugire mariage akura birefu nisi yo mwanya aba sare yose Nabirebire. Atireje ngira mariage. Yo kubita na kuzaniye solution. Solution. Kera twiga ku ishure solution iyo dire. Byadufasha iki ibyo imbono iyo dire. Kabiza. Warabyitse. Nabikumbuka. Iyo dire yafasha iki? Iyo dire. Muzima bwa misi yose solution. Iyo. Sasa rero reka ndakwerekeye solution. Iyo dire irasaidia nini? C'est mariage ensemble mathématique. Un ensemble et mathématique. Si les bien défini, c'est-à-dire. Iyo biri kusaidia gani? Iyo tuachane nayo. Turi kuri solution. Iyo dire. Irenda wapi? Irenda wapi boss? Chimie. Si mobile. Si chimie. Baba. Misi mitindi. Nakubwiye akamaro ka Max tangawizi. Nakubwiye akamaro kande kataga Max passion igombize rero tekana baba yawo babangida iyi wowe ugomba utegure urubanza ubu nta birefu je ndibuka umunsi negura mariage sibyo narigiriye ngaha nyene ibintu bya mbere yari ngaha niho ari hubatse stage yari haje abasani bari hari inyuma niho twabataye ubwo baje kwandukiza abantu bafise ingesombi abarongoye bari bicaye ngaha batararongora twabicaritse hari ntibararongora kirazira yuko begera abageni umva rero abisarahanye twabashize hari abisarahanye ni mwabahaka nindi wait ndaziguhe petit sawa turende uri kurayaga n'umuntu yubasa afise experience inyora Max tangawizi uranuma ukamwumviriza sawa reka nume wewe ugomba utegure mariage watumiye abantu bangahe
Yatumiye abantu barenga amajana 3. 300 personnes. Tufati ugabuze fa 50 icupanga sisisi. Izi zitandatu urubanza rurahera. None c'est magie. Sisi. Bon, jenge ntegura mariage. Nateye igiharuro ng'imodoka ya mariage. 500,000 300,000. Bisharone arambwira ati muje mama ndaguterere imodoka ya mariage. Amikira ki standard. Bisharone aya tuyakoresha ibindi. Iraki standard z'imodoka. Tuyakoresha no sigari ya biasema ni simbizi mariage yewe. Nakubwiye tugomba urongore umenye yuko igana amaformalite n'urubanza bo hari igihe utegura urubanza ugasigara mu kinogo ndumbuye wewe ndutasufuri na bibi yako nabiyu twagiye tucha enjoy mushapigwa sisi sirop jana nagiye muri bamuhaye sponsor muri inde kiyagiye man akeza mutima iri kwa yakuya yi Max Patient siro kwa yakuya isi ni ya mupya navuga ati none yanje nk'ubiyongiye iyo nsanga kubera akeza mutima ni babake mudogo y'umujama wanje twa Simo makora mu hotelere rero acha haza baba yao mani jewe n'ukuri twazanye zigasiro zozo yari abantu bari 10 main Pro Max Pro 50 Pro si Maxi manake ni Pro Max Misiro Pro Max kabisa Misiro But uge mukwe mariage usizichanganye. Naejeje. Wewe nusumbu. Para tugiye kuzikuramo stop. Bya bintu ze ya majoriji. Abi hapana, tatia hii hapa. Bila mapudre basigaye bagira. Usharambia ni hii hapa. Hii Siro 4. Hii ni Siro Pro. Pro Max. Yeah. Basi fata yuko iyi imwe ivamwe ubusenkane. Tera idée ni ya bien. None waruzi ko ndiko ndabwira imitwe yagutu. Idée ni ya bien kweli. Idée ni ya bien. Sasa ubu ni 50 ubu. Tera hii barayichanga na mali. Okay ndakubaze kwanza. Uwo muntu ninde muntu yakoze iyo concept yuko urubanza ari mako baha amafana. Hakuna. Hakuna. Barudi yarabiwabiye kweli. Hakuna kabisa kweli. Urubanza ni gukunda muri ko muranywa no maji. Akuki. Irakuwa ni akuki sasa. Baba Yesu nabikunyaga sunabisiyaga isibiko. Sini majoriji. Sijya iboro bagurana mbari bya petit gwagwana gwanje na masanga mu rugura ibintu bya rouge. Nasanga buratukura ruguma biketa. Bibiri bajya ku rurimi. Bijya iboro. Usibye basukamo bagaca bashira amacupa bakugara barati. Kabisa. Sasa kuliko sauti hiyo chukua hii Pro Max. Shira mu bicupa. Mai ya bien. Kabisa. Unadiriwe ndo sasa ya indi rero solution iyodire manake unadiriwe simbizi ndavyumva kabisa kweli turi kuvyunguka lakini sasa wavuze ati ngwiko nivyokunda atamahoro n'umutekano dufise none amahoro kwanza iwerekana navyo nawe kibivuga sinone niko nakwambia sasa ivyo amahoro n'umutekano sasa niko nakwambia ivyo ukora mariage jewe kugira abankurikize byatwaye imyaka 7 kugira bagukurikize byategwa niki je hagati na Petit Sere Gomez ari imyaka 7 niliona foto ulitia 7 urabona ekare iyo ekare y'imyaka 7 nta mahoro n'umutekano byari bihari me ikizere gitanguye kuza abavyeyi bacu barasubira bararunda rundamwe bayirba ndirimbo rundamwe natural imyesa tubi naenda vangu sukamwo gumamo si gumamo gumamo rundamwo ni gumamo gumamo leo harindi ya sukamwo satubaririmba sukamwo data gumamo satubabwa ngo sukamwo sukamwo irimo tuzasukemo nini wa sukamwo ataba izi atamara n'umutekano kuri naco bimaze none rero tira preseta rero basi ndagutumiye kumwe yutamara n'umutekano office bitatumika abizi bikatumika kabisa akini hivi tuko na amani tunatumia Max Tangawizi ukane uko ubanza kugira ukoreshe low budget sasa iyi ni low akini yo low budget tubanza kwanza kuyakira je nakubwiye yuko je bisharo yantereye amafaranga ndacambona yindi bezo cafata nigurira gatoro ciranganirire banza kujya urabyoka canigurira gatoro unajuzia wewe peke wewe naye mimi twakuteresi yakura wenda kubesha achibe bitu ani kwa muvayo akameme nakameme urabyo
Ndoye. C'était wewe peke. Eba, hivi ni vitu gani? Ah, mimi nifa komande yao nuko nabasanze ngabo. Basi korako. Tunaendelea na kipindi Ngaenda kunyu dogo. Sema. Manake? Jewe isogiye. Naciye ngura igitoro. Suka mu mburugiri. Ndavuga ati nubundi gari ni yangu. Mariage kaisha. Navya bindi baza ku telefone mariage mu modoka yanje nyine. Kabisa. Sina economize. Fete rafiki naisha. Sasa kakuya hapa, leta maji, leta nini tukamaliza. Sasa nawe ugomba kugira mariage. Yeah. Man, ma ceremony ni formalite abantu baze bicaye. Ceremony Umva tuza gusa tubivyabona yuko birikuwa birikuwa. Kwa hiyo utajisumulia nini? Fata maxi, tanga maxi siro, pro maxi, suka mu bicupa. Sukira abantu mu Simbiza ati rero muratiyereza Max tangawiza cha yaho kana. Divorce direct. Divan? Araba naina ati rero. Iyi kora nk'ivumbi byo muri Kongo. Sawa tunaendelea Abazi amateka ya vumbi ya Kongo. Mwa Max tangawiza. Kabisa, umenye amateka. Ntabirebire mvuze nka kuri rebe. Twame tuvuga Max tangawizi hamwe na Max passion novuga syrup 4. Merci beaucoup. Ushasikia sasa hivi vitu ni vya nani, vilitengenezwa na nani, bimeze gute? Ibi byose ni vya Irebe company. Irebe company siko. Irebe company ikaba isanzwe ari yande. Ya Habyarimana Augustin. Sawa, numu diaspora siko. Jamangu sana. Ico niki aba diaspora kuri uyu munsi kubwawe nka simbizi. Unazo nko nawaza kwa sababu gani kweri ki bariko barinvestisa cyane no munsi mu Burundi. Nanavuze ikintu cy'amahoro n'umutekano cyo kubwanje nico nari nibaza. Mbega ho bari ikindi gasimbizi. Kugira tugere mumbona kazoza bisaba yuko tuba turi ku kivi. Sibyo? Hari abantu ano mahoro n'umutekano bariko arabikamisha. Hari abantu gushika ino saha bazi yuko 2040 ijya vision nyine cyo yaraza avuga bazoyigaramwe yuko bageze muri 2040. Ntibamenye yuko kugira uzogere muri 2040 uzohagezwaho n'ivyo wubatse byo wakoze muri 2020. So vision yatanguriye. Ngome 2022. Ilianza mu 2020. Ni 2040. Ni 2040 2060. Kijya gihe hariho pende. Sawa, pemporte ntacu. Vision barayizi. Basi nuko. Ivyo tuzoba muri 2040 tuvyubaka uyu munsi. Basi aba rero ni bamwe aparuke bariko baravyubaka. Bariko baranenspira nabandi. Kera wasanga inganda janaga pilipili. Ndabise umugore. Uno. Kera wasanga inganda ari z'abazungu. Sibyo? Ugiye gusa muri societe wabona umengo n'abanyamahanga gusa bagomba kubikora. Sibyo? Ndabyumva. Ngabo uno munsi uragenda hano muri societe muri company ugasanga abarundi bize. Sibyo? Incabwenge dufise. Bagize ubushakashatsi kubera ibi n'ama produit baterateranya. Ni ya afere yo dire. Kugira uronke ino siro imeze uko. Kugira uronke iyo n'ama combinaison ugana nubona au pire sucre pipe de maracuja acide citrique benzoate. Nangi bigenda bizi namba ari benzoate. Mina biwa n'ama produit bakoresha kugira umuntu umuhinga w'umushimiste amenya ati ndateranya ibi nibi kugira ndonke ibi. Kabisa. Kera rero bamwe naba omusanga ariko arabigusigurira mwibarabara. Nibigera batanga amahirwe yo kuvyerekana. Mugabo rugabisanga kubera byatwara uburyo bwinshi. Urabyumva? Niyo mpamvu cyakenegwa n'abantu nk'aba Auguste bavuga bati uno munsi ko mfise amahirwe yo gukora namba ari kiyede ntawuzi na mu diaspora zo kubwira ibyo akora. Namba ari karini imbwa. Aramenya ati zimbwa ni nazina. Baza kumpereza amafaranga afise agaciro. Aya mafaranga ni arungika iwacu hariya. Araza gutanga akazi kuri za ncabwenge. Nuko bimeze bro. Kubera ngaha amenya ati ndungise $5,000 mu Burundi. Hariho abantu bangahe baza kubeshwaho najya mahera. Kandi wote hapa tumwala. Sio kwambia? We niyo mpamvu uzokinisha inoti mu diaspora bro. Abayapambanye. Bakora ibintu bita namba ama shift. Haje usanga kugira ashobore ku maintain uno munsi kubera baracinzira. Usanga kora nka shift nka zine. Basanga ntajyama bro. Kabisa. Joe Auguste namanda mubwira ati hariya nturyama. Ashise no ngaka kandi ntajyama. Urumva hariya ariko arapambana kugira ino habeho. Hamageze ngahana aca banda kandi kumanaginga kandi ibyo ngahana byo kugira iduge. Hajya ni kugira hajya karategura novuga yuko nk'ubu
ariko yateguye ya 2040 2040 voilà iyo 2040 rero ni iyi ukure ni kwitegurwa apana mu majambo ya 2040 iri kirategurwa fresh kabisa ati rero inye rero ubu baratamaze gutahura neza yuko udashobora ku investisi uyu munsi 2040 2060 bizokugora cyane nabi n'ubuzima buzaba buzimbye gusomba ubu none baje ko ari umusazi kugira yumvire kudukorera siro nuko yazi neza yuko azogera igihe mu manza z'ibujumbura tuzokoresha siro zitandatu muri sare yose kabisa kandi abantu bakavyakira nitwe turiko turabinokumariza kandi tuvyishimira uno musi je byo mpimbara mbonye urubanza rwawe gose kandi bizompimbara nk'ubu bikoze kabisa je napanze ati nkabura ingene bigenda kuri mariage yiwanje nzofata namaze kuvuga n'umupeti twigana yitwa Abdul afise kwasteri nagomba afata abantu bose twari kujana byo kwifotoza ni tuje muri kwasteri imwe si tuna economize gitoro muranda mu kwasteri mona créer content tirabitu binakwa bien ibintu abakiri ariko ari ibintu baba bavuga simbizi mariage zinakoganizire bara mariage zingari zinafanyika rero umva nta mariage nshasha wewe wokora abandi batarakora nta mariage irenze gusumba iyindi mariage ni mariage bibaho tutanywa max sangawi ushobora guta muri max sangawi wasanga bifimere iziyo code kandi ngine kwa turongo do nyodire ayit gusanga ibintu bigenze nabi kabisa yes imbizi ati aba diaspora bandi bataramenya ko investor mu gihugu bataramenya yuko uyu munsi batinvestije uyu munsi muri 2040 bitoza bikiri mu majambo nigikuba bari kugira ngo bavyumve ko bakwiye kubikora uyu munsi nitwebwe kubikora nitwebwe nitugambanire abari kwa investisa barabwirana barabimenya kera mu diaspora runka mahera bagaca bayamuja ndio n'umunsi bamaze kugana platform bahuriramwe barabishira hamwe uno munsi nta muntu yavuga ngo yagino timu diaspora bakayiherana kabisa urayiriye sivyo mbwo urazi ko kera hari aba diaspora benshi bakomeretse ko ivyo bintu ya inoti yabo yarariyo ugasanga yarungitse $1,000 500 ukazorindira projet ukayibura cyo ugasanga mubaki ikintu kidashoboka sivyo ngabo no munsi ibintu byarorose hariho bazi yuko meme na intelligence artificielle AI hariho ngama company ngaha nuko atavyuka aba yatanze agusetingira ama capteur nyisi sibyo urazi yuko namba ibintu vya mbere no mukuba akabishobora kuzimba umuntu ari ni fondation sibyo umushinge na urazi ko bivanye n'inge nisi bimeze urazi yuko ubu haro n'ubuhinga ku buryo bashaka ukoze ko buraya uragitse turi makapiteri ndani ufite umuhinga wawe ryavu akagiga ryo gacamwe ng'amani mutaho ku buryo ntagire umuntu akuzingo kabisa ko baki bijana amaze kuba simple ubu urabivuga bro noma rero urumva ubu aba diaspora ni twebwe turi ngaha aba diaspora tube serious tumenye yuko amafaranga bari ko barakoreye baba bari imanamba baba bapambaye amafaranga y'amaraso baronka barusha natwebwe rero tubakorere komisi nuko tuba turiko turikorera ivyo nivyo bizohereza inguvu n'abandi ba diaspora kuza kwemvetisa ngaha kabisa ariko simbizi ivyo navyo bizogorana mu gihe tugifise abantu bakivuga nabi igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi oya bo mbese asigari bangahe hari nguvu bagifise aje unyumvira ko ari bangahe nta nguvu bagifise bari kwa nasaza nyamara kivuga nabi wanyuma ndibaza vuga nabi yavutse nko muri 85 ndibaza baraze beze kuduga izo mind nazo bafise none mwakoze kugira ngo ivyo bintu bireke apana muri ko apana mwa duhagaritse byose bicika urumva turi mu ntambara zurunganwe 85 kumanuka 85 kuduga kabisa yatugera n'abagenzi arore agenzi ihari ko turi hagati yayo urazi yuko twebwe nkajewe je nabonye digital ikaseti narayizungurukije gutya iya yimanyeto mu muziki kaseti natunze ubu hope man ubuki yakwa wa kutumira ngoma iPad wewe mbwa aravyibagi kubera digital rero twebwe ni tugo wo guhagashiro bijya sivyo urumva turarunganwa ruri imbere gogo usiburete stress ubabwira ubuzima gusa sometimes gupambana nima mubazaniye ububono ebana ari ngorane
agaca n'urundi runganwe nabwo bw'urunebwe yeah rwakuze ruzi neza yuko ibintu byose ari leta ibikora leta atanipatia leta izoma akazi nabo zokumva mva ngo Verundi igeze inayo ni Verundi uko abikoze Verundi yari ya leta nawe ni leta naguhakatse bari bazi yuko umuntu wese azokwiga azoza muri leta umviriza ni radio yari imwe yari ya leta wowe muri we aracumva yuko kugira uvuga amakuru ugombe kubukorera RTNB ubwo rungane nuko rumeze kabisa ubwo bari bazi yuko Zaire FM zizoza ze gusahiriza abantu bafite ubumenyi bwo gutanga amakuru kandi babikore kuganye bwabigenga iyo reno secteur privé uno musiki yazimeze neza tandukanye nimwe nakubwira ya mbere yakija mu busambanyi uno musiki secteur ya bien uko bigaruka hahandi nyene rero najya nyene mugabo rero turiko turabihereza intumbero kabisa nenda bien uko muna nyosha bitu none ibi tunawata mu muziki mu turarongora ni kiya cyizere twogira kugira ngo abo twe tuzovyara canke urungano ruri musi yiwacu ko ruzokurikiza uvuga iyo way nziza uri kuravuga bisaba dukoreshe idacika ni gufa yo ni nkimbwa amanokesha magufa shozogwa kunzira nziza nigikuko akora kugira ngo uvuga iyi generation nakubwiye bisaba dukoreshe idacika hariho shene twaciye yaba nafite mentalite yuko ibintu byose ari tugomba kubikora hariho shene nshasha dufise y'abantu batawura yuko tugomba kwigwanako kabisa apana yatwigwaneyo imwe y'abateka mutwe yani y'abateka mutwe yajama uminembwa yasiyo bebi byahereye mvuye mwigira birisha wapi sisi katera bari bajama abana basema kwe abana promo bashaisha bije abana bisaba promotion mahera menshi aha umva yo rero uno musi bisaba ururunganwe rutahura ino mbona n'icubahiro ndayishimiye kabisa iyi vision ndakubaza ikintu kimwe uwe n'umukuru w'igihugu wo Musabike iyo kesi we na sai yembaza sai ashaje kweli sai ngoma ndakumve ni examen ndaguhaye kandi ntuzogikate kido kibazo ubu nyene muhe nuvugana bararika kwanza namburisha yavuga izina ryo ucukura bishaka rero musaba yuko amahoro n'umutekano dufise uyu munsi yobandanya kabisa ko iragumiriza ko kugira ngo tubandanye tuyagira ego nico no musaba kabisa nyanzi ko musaba amahera nk'abaraho oya namucyambere n'amahoro numvise ngo tumwe na president ngenda musaba amahera president akora amahera oya je no musaba amahoro n'umutekano kabisa banda nta runganwe uzi bakubwira ngo nguwe na president wiruca mbere ngo tumusaba ngo amahera generation ndayibuka ego iyo rero abo president no munsi arakumotiva arakwereka inzira ucishamwe kabisa kugira amafaranga yaronka kabisa uno munsi president umubwiye kirambwa ati ko mugambi urihe ja muri paeje nyamo keneye kwiteza imbere genda muri paeje bashize ikigega kandi bakanagukurikira bakanaguha n'inyigisho ku buryo iryo terambere ukeneye ushobora kurigerako uriho nigo rungana uno munsi dukeneye tukabandanya kuri no muvuduko d'abord tugera muri 2040 apana twifashe duteye imbere kabisa umuntu yifashe n'ugi umuntu yigaba kigaburira naco ndagusaba none gamuze je atacho ndagusaba ari pouvoir wongerako amahoro n'umutekano abanda yasatira umwe bw'abarundi abanda yabutsimbataza bukomera nabintu by'ama division uravyumva mugabo natwebwe rero wowe uzi neza yuko amahoro arahari umutekano urahari uripambanira urikorera ka max tangawizi kawe ukamenya nkagera ku isoko ukabaho uzo ukanga ninde kabisa ari umuntu azoguhenda ngurumva ngo bro ariko ikibazo gihari niko hakigaragara abantu bakivuga nabi novuga aya mateka novuga igihugu nakubwiye imyaka bafise ko barasaza n'umuga televiziyo ngase imyaka 40 none kabisa uno wanyuma mugabo yabonye buke kubera ataho bigizeje bakwagira atrapage kabisa kandi ivyo navyo simbizi na bamwe turi mu muziki bica bijya ko umuziki wacu utera imbere kandi ukagera kure yego cyane byafisa bihuri n'abanyamuziki bacu bama bidoga na bisi yo myaka barazo batevye bakarira ari wambari ati umwana wanje bamuntereye inda inde nawe yavuze ivyo bintu nabondi bariho uzobabona ku mateleviziyo inde yavuze ivyo bintu reka bwa barakuze basiga bisabana kwere bakagera abuzukuru papi yakaba papi chulo akarebe winde
Exactly. Barorero Babiza buzukuru. Abi yabyarore sivyo. Ni mabezi. Babiza buzukuru. Ile sio ukweli rero ni machali. Sio masani harakati. Nje babiza buzukuru rero. Ya rero sio isikasi. Ngangweno. Yasi yose mbizi. Guess akwa twatira rero umuntu yifuza rero ko investisa mu gihugu ntagira ubwoba. Oya. Asiwe na hofu, asiwe na matatizo, ibintu byose ni fresh sana. Fresh sana. Siko. Hama rero twashaka ibino bintu batubariye ko tuziza kuvuga uyu munsi uri munsi darusi itegeko amarira yuko ebareza kuvuga ibi binyobwa biri ngaha. Sasa iyi nasaidia nini tunakumbushana ifashiki na igafashiki. Nakubwiye aka nakaju kameze bon. Aka aka. Iyi iri concentre. Iyi nakubwiye yuko iyi imwe bivamwe ubusenkanye. Kabisa. Sivyo? Iyi barayivanga rero. Ufata kano gakonga. Iragwira. Nimwe nakubwiye yuko nka ufise urubanza, iyi ni bon cyane. Nawe nogura aka karto ko. Nawe ugura karto yose. Sisi. Batu turasaba na. Si pièce. Batu turasaba na Mariza. Kabisa. Muri ico gihe ubugize economy. Kandi na ya mafaranga zo. Bana amafaranga menshi atwara ibintu. Sare sigaye zizimvye cyane. Ugire nko muri jardin je sinakorenga. Hano hari miliyoni 7. Hagutwe miliyoni 7. None bari ngene hameze. Ega byose je importe. Narabizanye. 7 miliyoni. Kuhagira gusa kugira habe clean urubanza. Yeah. C'était nous ya podium, intebe, amariki nibiref. Kandi nkubona ari mu ho nta namatante yarari ko yari muci. Hari habona nkuku nyene. Uku cyabibaza rero hari amatante na. Gacho ubaka chapito yonyene ya mwensheni 4 millions. Kabisa simbizi. Eri chapito gusa kija gitante. Ndashira ikibanza, ndashira umuyaga nkuba. Je nakoresheje groupe. Yeah. Simbizi kwa kumalizia Uburundi buturatwara nuvuga iyi ni Africaine. Siko. Bihuriye na amateka nuvuga abantu ba jeune kuko gase tumushira mu ba jeune. Yego, mu jeune. Siko. Bigahuriye na amateka nuvuga Burundi biko buravuga ngo nuvuga mu makungu ko bufise amahoro n'umutekano. Ubifatanya gute? Utanga atanga icafite. Aya simbizi ukora ibiganiro uri kuraga. Oya ivyo ni vy'imyidagaduro abari mu kazi. Yego. Ndibaza yuko uno munsi Afrika yose amaso yayo ari ku Burundi. Isi nzima amaso yose ari ku Burundi. Ni mpamvu tugomba kwerekana uburorero. Yeah. Sibyo? Yeah. Afrika igomba gutwigirako. Uno munsi Burundi buriko buriyubaka. Ari bwo nyene bwubaka bwubatswe na bene bwo. Sabanyamanga bikora butwubakira. Yeah. N'amahanga naho abarundi bamwe baragenda gupagasa. Uno munsi abaja za Dubai, abaja mu hehe na hehe. Gusa kugira abantu nkajya amafaranga bagashobora kuza kubaka igihugu cyabo. Kera suko byari bimeze. Kera wasanga ari umuntu abaye umurongozi ranaka gakora ibintu akaraba ahantu anyonora gato gasegenda anyonoye ngaho gasegenda kubaka hanze. Mutaga gutwara mu kindi gihugu. Mutaga gutwara muri kindi gihugu. Mugabo no munsi abarundi baragenda mu bindi bihugu bagenda kuronderayo gukora iyo mendevre nyene nini. Kuno urumva hama gacaza gakubaka igihugu. Bisigura nuko ico ni nicigwa. Urabyumva ni nicigwa ushobora no kwigisha na Afrika n'isi yuko uno munsi ushobora gufata intumbero yuko igihugu cubakwa na beneco. Kabisa. Umva rero n'ibintu byo gushima n'akaroro keza. Yeah. Kabisa. Dusozera rero ni gikubarira abantu basanzwe batanywa navuga Max Tangawizi hamwe na Max Passion navuga Syrup 4. Nukuri. Poko na nyingine hapa Nectar. Nectar nimewambia. Hii hapa. Hii si ubusenganya. Yeah. Kandi buri mweshe. Kabisa. Banakuya bagire ba enjoy. Kabisa. Kuneza yabo. Bamenye kandi yuko ni product ziwacu na mabungo yiwacu ngaha nyene. Sivyakorewe mu mahanga. Na mabungo ava mu koperative. None ko bavuga ngo mu Burundi ngo nta mwimbo garagara none ibikore binavyo abiva he mu koperative nyene bari mu bakarorero ahubwo ntahamagara abandi ba diaspora kuza gushira imitahe mu burimye uno munsi namba aba bariko bararima bariko bakenera cyane amatangawizi bakenera cyane amabungo no musageze yuko nabandi rero ba diaspora bacaza ku investisa mu mirima minini kugira matière première iboneke cyane urazi ko ari giye usanga matière première oblige ku importa
kabisa meme n'amagi urazi ko amagi meme n'amagi ari gusanga ari karava muri za Tanzania canke mu bindi bihugu usanga amatangawizi bakoresha n'abatangawizi bisaba yuko nambo no munsi uyu yubatse uruganda nivyo namye mbwira nambwira naba ibi by'ubutare uri musi yuko iri ku murindi munini cyane wo kwimba ubutare no kubushora urabona batwara ari buri Brit butarahinguwe cyane baza nk'ubo cyaza n'aba diaspora rero bagaca bubaka uruganda zya mashine zihingura ubutare kandi birashoboka numva yuko izi nganda za Superbat zikenera matière première bisha bivanga kubera tubyifitiye nga mu isi yacu je ndibaza yuko ico nico kintu cyokora twokorera ko cyane kugira tutugere neza 2040 kabisa twifashe stade nta kimwe twimporta ego duteye imbere usanga nayo amamashine nyine tuyikorera kuko ubutare bwose isi ishimana turabufise nga nizo za uranium umva simbizi araho ziri nga reka ndagushimire mie ebana leo tumefanya contact ya Max novuga tangawizi hamwe na Max novuga Max Passion novuga Syrup 4 hamwe na Max Passion novuga Nectar ingizani ngire siku tutaongea bingine acha leo nikuache unachoka waruvuye mbega wewe unashoboka cyane mu bambe Yes bakozi bisamiriza novuga Irebe media acha tumalize kipindi nabonye imodoka yanzanye nayibonye kwe yafusha afika ngine nivo we tuzosubira naho gutaha Irebe FM iraniyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahits 91.4